Mugira mukurikirane ikiganiro c'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imboneshakure y'ivyiza vy'Uburundi RTBB. Bakunzi b'imboneshakure y'ivyiza vy'Uburundi, mbanje kubaramutsa. Ubu ni wa mwanya mwiza, umwanya udasanzwe wo kumva ijambo ry'Imana. Ngomba dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Luka, mu gice ca kabiri ku murongo wa 52. Haravuga ngo, kandi Yesu agwiza ubwenge, gukura no gushimwa n'Imana n'abantu. Turongera tusome aha muri Luka nyene igice ca mbere ku murongo wa 80. Haravuga ngo, nyamwana arakura agwiza inkomezi mu buryo bw'impwemu, aba mu bugaragwa kugeza umunsi yerekewe ko Abisirayeli. Yesu nashimwe cyane. Aka kanya nje kugira tuganire ku ijambo ridasanzwe, ijambo rifise ubushobozi, ijambo rivuga ku gukura. Yesu yamanutse mu isi hanyuma aravuka, ari umwana muto cyane, ariko ijambo ry'Imana ngaha ritubwiye ngo arakura, ngo kandi Yesu agwiza ubwenge, ngo gukura no gushimwa n'Imana n'abantu. Yesu nashimwe cyane. Yesu amaze gushika ngaha ku isi yagwijije ubwa mbere na mbere ubwenge, hanyuma arakura ashimwa n'Imana hamwe n'abantu. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ngomba kugira tuganire ko ni ijambo ryo gukura. Gukura mu buryo bw'impwemu hamwe no gukura mu buryo bw'umubiri. Aha mu gitabo nyene ca Luka igice ca mbere ku murongo wa 80 havuga ngo, nyamwana arakura agwiza inkomezi zo mu buryo bw'impwemu, ngo aba mu bugaragwa kugeza umunsi yerekewe ko Abisirayeli. Ugiye muri Samweli naho harabivuga. Samweli wa mbere igice ca kabiri ku murongo wa 26 havuga ngo, nuko Samweli arakura, ngo agwiza ubwenge no gushimwa n'Imana hamwe n'abantu. Yesu nashimwe cyane. N'amajambo akomeye cyane, ijambo ryo gukura. Iyo umuntu akiri umwana kesha avuga gwana. Iyo umuntu akiri muto kesha akora ivy'ubwana. Iyo umuntu ataratera intambwe keshe hari ivyo adahamvya. Ariko iyo umuntu amaze gukura hari ivyo ashobora kubona abandi batabona, hari ivyo ashobora gushikira abandi badashikira, hari ivyo ashobora gukora abandi batokora. Yesu nashimwe cyane. Uwo ni umuntu amaze gukura mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'impwemu. Yesu nashimwe cyane. Rero ngo nuko Yesu arakura, ngo agwiza ubwenge no gukura no gushimwa n'Imana n'abantu. Yesu nashimwe cyane. Ntagomba ngo utumirire kurondera gukura mu buryo bw'impwemu, kurondera gukura mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'ubwenge. Yesu nashimwe cyane. Iyo umuntu atarakura mu bwenge, umuntu wese aramuhenda. Iyo umuntu atarakura mu bwenge, umuntu wese icavuze aracemera. Yesu nashimwe cyane. Ariko iyo umuntu yamaze gukura mu bwenge, hari impwemu yo gusobanura, hari impwemu yo gutandukanya, iyo ituma ahagarara neza, atohenuka. Yesu nashimwe cyane. Rero iyo umuntu akuze mu buryo bw'umubiri, n'umuntu aba akomeye cyane, n'umuntu aba afise inguvu, n'umuntu aba afise igihagararo, ushobora kubona yuko umenga arafise ijambo, kuko uwo muntu arakuze mu buryo bw'umubiri. Yesu nashimwe cyane. Iyo umuntu nahakuze mu buryo bw'impwemu, kesha abafita n'ubwenge, abafise ugutahura ivy'impwemu, abafise gutahura ivy'impwemu n'ivy'umubiri. Yesu nashimwe cyane. Ni nayo mpamvu aha Yesu kugira atangire gukora yaragwijije ubwa mbere ubwenge, arakura agwiza ubwenge hamwe no gushimwa n'Imana n'abantu. Yesu nashimwe cyane. Nimba ugomba gukorera Imana mu mpemu no mu kuri,
rondera gukura mu buryo bw'impemu, rondera gukura mu buryo bw'impemu no mu mubiri, rondera gukura mu buryo bw'ubwenge. Yesu nashimwe cyane. Samweli gukorera Imana kwiwe no kuvuga yabanje gushimwa n'Imana, agwiza ubwenge. Yesu nashimwe cyane. Ico ni ikintu kidasanzwe. Abantu benshi ntibashaka gukura mu buryo bw'impemu, ariko ico ngutumirira we mwene data uriko urakurikirana iri jambo ry'Imana ririko riraca kuri urubuga ngurukana bume. Yesu nashimwe cyane. Nagomba nkubwire, rondera kugwiza ubwenge no gushimwa n'Imana n'abantu. Mbega ni ryari umuntu avuga yuko ashimwe n'Imana? Ni ryari umuntu avuga yuko ashimwa n'abantu? Yesu nashimwe cyane. Gushimwa n'Imana ni mu gihe uri kurondera kugendana n'Imana, ni mu gihe uri kurondera kugendera mu vy'Imana ivuga, ni mu gihe uri kuzinuka ico Imana yanka. Mwico gihe gendana n'Imana, mwico gihe ushimwa n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Mwico gihe uba ubukomeye, mwico gihe uba udasanzwe. Rondera rero kugendana n'Imana, rondera kugwiza ubwenge, rondera gushimwa n'abantu. Iyo umuntu ashimwa n'Imana, iyo umuntu afise ubwenge, aroraniriza abantu. Iyo umuntu afise ubwenge, uwo muntu ntatsitaza mugenzi we. Iyo umuntu afise ubwenge, uwo muntu arondera kunezereza mugenzi we, arondera kutamubabaza. Uwo muntu aba afite ubwenge budasanzwe. Iyo umuntu arondera kunezereza Imana, kugendera mu c'Imana ivuga, uwo muntu n'umunyabwenge. Yesu nashimwe cyane. Kandi uwo muntu azoba ukomeye. Yesu nashimwe cyane. Rero nawe nagomba ngutumirire, rondera gushimwa n'Imana, rondera gushimwa n'abantu, rondera kugwiza ubwenge. Yohana yagwijije impwemu zo mu mutima. Yesu nashimwe cyane. Yagwijije inkomezi z'impwemu. Yesu nashimwe cyane. Ariko ntiyagwiza ubwenge. Uwo aba kure y'abantu. Yesu nashimwe cyane. Acagenda kuba mu bugaragwa ahatagira abantu. Ariko Yesu yagwijije ubwenge, ashimwa n'abantu n'Imana. Yesu yarondeye kubana n'abantu kuko yari afise ubwenge muri we. Yesu nashimwe cyane. Nimba ugomba kuba ukomeye, ugomba kuba udasanzwe, rondera kugwiza ubwenge, rondera gushimwa n'Imana. Mwejeje gukurikirana ikiganiro c'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imboneshakure y'ivyiza vy'Uburundi RTBB.